Amahoro meza. Iki ni igisomwa ca 18 muri 39 cyo muri ca gitabo citwa JEWE NAHISEMWO gukurikira YESU KRISTO. Muriko muratwumviriza mpemu yera abane namwe. Ivyo kumenya abakorera Imana biciye muri YESU KRISTO n'abakorera SATANI. Dufise ikibazo gikomeye cyo kudatandukanya umuntu akorera Imana n'umuntu akorera SATANI. Kuko iyo twumvise bose bavuga Yesu n'Imana canke iyo tubabonye bakora ibitangaza, duca twibwira ko bose bakorera Imana, ariko sivyo. Muri abo harimwo abakorera SATANI n'abakorera Imana. Mu bakorera Imana harimwo imigwi ibiri. Umugwi wa mbere ni umugwi w'abantu bakorera Imana vy'ukuri kandi bazi neza ivyo barimwo. Umugwi wa kabiri ni umugwi w'abantu bakorera Imana vy'ukuri ariko ugasanga bakora amakosa menshi mu vy'Imana. Iyo ubitegereje n'amaso y'ubucamanza uca wibwira ko bakorera SATANI. Ariko iyo ubitegereje n'amaso y'ikivyeyi usanga vy'ukuri baba babitegwa no kutamenya guhagije k'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Mu bakorera SATANI nabo harimwo imigwi ibiri. Umugwi wa mbere ni umugwi w'abantu bakorera SATANI vy'ukuri kandi barazi neza badakekeranya ivyo barimwo. Umugwi wa kabiri ni umugwi w'abantu bakorera SATANI vy'ukuri ariko ugasanga ntibazi ko bariko baramukorera. Iyo ubitegereje n'amaso y'umubiri wokwibaza ko ari abakozi b'Imana b'ukuri. Ariko iyo ubitegereje n'amaso ya mpwemu yera usanga barigeze kuba bakorera Imana vy'ukuri ariko bakagera ahantu bagahusha inzira, bagatangura kwigisha abantu inyigisho zihwanye n'ivyifuzo vyabo, aho usanga huzuyemwo ibinyoma. Aba nibo Pawulo yavuze ko ati: ariko inyanduruko y'ukwigisha kwacu nukugira ngo bagire urukundo ruva mu mutima utanduye, utarimwo ijwi ribagiriza ikibi, no kukwizera kutari uk'uburyarya. Ivyo bamwe barabihushije bata inzira, baja mu bitagira ikimazi kuba ari vyo bavuga. Bagomba kuba abigishwa b'ivyagezwe, ariko ntibatahura ivyo bavuga n'ivyo bashingira intahe babishimikiye. Aho ni mu cete ca mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, igice ca mbere ku murongo wa 5 kugeza ku murongo w'7. Ngira nisunge mu gihe co gusenda abadayimoni canke mu gihe co gukira indwara, mpeze ndababwire ingene twomenya abakorera Imana n'abakorera SATANI. Gukira indwara canke gusenda abadayimoni biva ku bintu bibiri. Ubwa mbere, kwizera k'ugwaye canke k'ugwaje. Ubwa kabiri, ikiganza canke ijambo ry'uwahawe ububasha bwo gukiza abagwaye canke uwahawe ububasha bwo gusenda abadayimoni. Reka turabe aya majambo yo muri Bibiliya yera. Hari uwahawe ububasha. Yesu ati: jewe nahawe ububasha bwose mw'ijuru no mw'isi. Aho ni muri Matayo igice ca 28 ku murongo wa 18. Hari ukwizera k'uwaragwaje. Muri Matayo igice c'8 ku murongo wa 13 Yesu abwira uwo mugabisha ati: gire bikubere nk'uko wizeye. Nuko wa muhungu akira uno mwanya. Hari ukwizera k'uwaragwaye. Muri Matayo igice c'9 ku
umurongo wa 21 kugeza kuri 22. Yari yiyumviriye mu mutima ati, niyo nokora ku mpuzu yiwe gusa nokira. Buno Yesu arakebuka, aramubona, aramubwira ati, humura mwana wanje, ukwizera kwawe kuragukijije. Nyamugore akira uwo mwanya. Hari inyifato y'abadayimoni imbere y'uwahawe ububasha. Muri Matayo igice 8 ku murongo wa 31 kugeza kuri 32. Abadayimoni baramwinginga bati, namba udusenda uturungike muri uriya mukuku w'ingurube. Arababwira ati, nimugende. Bamusukorokamwo, baragenda baja muri izo ngurube. Wa mukuku wose wirukira ku gatembwe, zisuka mu kiyaga, zihonera mu mazi. Kw'isi yose hari abantu bagwaye n'abafise ubumuga butandukanye, kandi hari na benshi bafise abadayimoni babagenderamwo. Hama hari n'abahamagawe bagatumwa ndetse bagahabwa ubwo bubasha bwo gukiza indwara no gusenda abadayimoni. Ariko umuntu yokwibaza ati, by'ukuri ibitangaza vy'Imana vyagiye hehe? Uko biri kose hariho agahaze. Dushobora kwiyumvira ko kumbure ukwizera kw'abagwaye canke kw'abagwaza koba ariko gukenye, bigatuma ivyo bitangaza bidakoreka. Atari uko naho birashoboka ko abahawe ubwo bubasha batakihari, ko kumbure vyoba vyaheranye no mu gihe c'ishengero rya mbere rya Kristo. Ni ukuvuga mu gihe c'intumwa n'abigishijwe nabo. Uko ico tuzi tudakekeranya nuko ubwo bubasha Yesu yabutanze. Muri Matayo igice ca 10 ku murongo wa 1 havuga ngo, ahamagara abigishwa biwe 12, abaha ububasha ku mpwemu zihumanye n'ubwo kuzisenda no gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. Kubera kuzimizwa canke kuzimira twabayemwo imyaka myinshi, byatumye havuka abantu bakora nk'abapfumu ariko bakishushanya nk'abakristo, bagahenda abantu ngo bariko barabakiza kandi ari kubapfufahaza gusa, bigatuma bumva umenga n'abahambaye canke bagafatwa nk'abakozi b'Imana, kuko gukiza no gusenda abadayimoni by'ukuri bisa n'ivyari byarazimye. Ariko naho biruko, ndemera ntakekeranya ko muri twebwe tugize ishengero rya Kristo muri kino gihe ko harimwo abahawe ubwo bubasha, kandi nizigira ko nitwamara kumenya ukuri tugasubira ku rufatiro rw'amajambo y'umwami wacu Yesu Kristo yavuze, tukayumvira hama tukayakora, ko ubwo bubasha buzoca bugaragara vuba muri twebwe. Nukuri ndababwire, igihe kirageze ngo ishengero rya Kristo rikore akazi karyo, kandi ni iki gihe nyene. Nico gihe abakozi ba Satani bakorera muri ico gisata bazozimangana akayombekere, kandi nico gihe ibihugu n'indongozi zavyo bazomenya ko ishengero rya Kristo rihari kandi ririko rirakora akazi karyo, kandi ataworinyiganyiza. Ndiko ndibwira isi yinjiye muri ibi bihe. Ndiko ndibwira ibihugu bihindura amashusho kubera ibikorwa by'ishengero rya Kristo. Ndibwira isi ndimwa isubirana akanovera kayo. Ndibwira ibikorwa by'ibihugu bitandukanye bigira amahirwe menshi mu makungu. Ico gihe ababa ku mugabane w'isi bazotwita amazina atandukanye, kuko kutwitirira ibihugu tuvamwo bizobajya mu mitima, bahitemwo kutwita abigishwa ba Kristo canke abishengero rya Kristo.
bamwe muri twebwe batwite ba Petero, ba Yohana, ba Matayo, ba Mariko, ba Paulo, ba Barunaba, ba Stefano, batwite n'ayandi mazina menshi y'ababaye inkingi z'ishengero rya Kristo ryabayeho igihe ca mbere. Kubera kutwitirira ibihugu n'amoko kuzoba ari guhayagiza ibihugu tuvamwo kandi kitari icabo. Aho hose bizoba bivanye n'ibikorwa n'ibitangaza Imana izoba iriko iradukoresha. Mwibuke ko Petero yavuze ati, mu mahanga yose uyubaha agakora ivy'ukugororoka iramwemera. Aho ni mu Vyakozwe n'Intumwa igice ca 10 ku murongo wa 35. Mureke gusa twemere twigishe canke twigishwe kwitondera ibyo Yesu yatugeze. Iri ni ryo banga ryonyene kandi niko kubaha Imana isi itamenye. Benshi mu mahanga bazokwifatanya natwe uko Imana yamaze kubakangura bakamenya iryo banga. Ndabingingira kugaruka kuri Yesu Kristo, kuko benshi muri twebwe dusa nk'abamuteye umugongo. Mureke tumuhindukirire adukoreshe ibidasanzwe. Petero ati, nuko mwihane muhindukire, ivyaha byanyu bihanagugwe, ibihe byo guhembuka bibone ingene biza bivuye mu nyonga z'Umwami Imana. Aho ni mu Vyakozwe n'Intumwa igice ca 3 ku murongo wa 19. Nk'uko bisanzwe biri no muri kino gihe, mwame mwibuka ko n'ico gihe hari n'abazokwishushanya natwe, bakinyegeza inyuma y'izina rya Yesu kandi bakorera wa mwansi Satani. Mwirinde kuko bazozimiza benshi nk'uko n'ubu bariko barabikora. Ariko muhumure kuko twaramaze kumenya ikizotuma abantu badutandukanya nabo. Naco si ikindi niki: twese tuzokiza abagwaye kandi tuzosenda abadayimoni, ariko bo indwara n'abadayimoni bazohunga mu bantu ako kanya nyene, ariko nyuma y'igihe gito izo ndwara n'abadayimoni bazosubira muri ba bantu nyene. Ni ukuvuga ko bo bazobapfupfahaza gusa ariko badakiza, kuko bo baharanira gukomegwa amashi no kumenyekana no gushigwa hejuru, kandi impembo baramaze kuyironka. Ariko abo muri twebwe bazokiza indwara bongere basende abo badayimoni mu muntu, kandi azoca akira burundu ubutagisubira kugwara iyo ndwara canke abo badayimoni. Kuko twe ntidukorera gushimwa n'abantu, ahubwo dukora kugira dushitse ico twatumwe, kugira bikunde wadutumye anezerezwe n'ingene tumwubahishije. Ndasenga ngo havuke ibinyamakuru bikora inkuru kuri abo bose babeshwa ngo bakize indwara. Gutyo bizotuma tumenya abo bakozi ba Satani ko badakiza tutiriwe turabakurikira. Ndashima Imana kuko benshi muri bo bariko baramenyekana. Ico ndabasaba ni kimwe: mwoye kumarira inkomezi zanyu mu guhangana nabo, ariko izo nkomezi muzishire mu gukora ico mwatumye, kiretse nimba watumwe kubakoza isoni. Ariko naho nyene wirinde ntihagire inyifato idahwanye n'abakristo ikuranga. Urakoze, kandi mpwemu yera abigishe ibirenze ibyo nanditse. Hamwe woba wifuza ico gitabo cose mu bwoko bwa PDF canke mu majwi, mwotwandikira kuri WhatsApp yacu akamenyetso ko guteranya 257 71 39 41 76.
Umwami Yesu abahe amahoro n'umunezero aho muherereye hose. Amen.